mu bisanzwe muri igihugu ciza cy'u Burundi muri iki gihe abantu benshi bari bize n'ibintu vy'imiyamamazo twimirije amatora. Ndaza kubivuga mu muce wa mbere w'abaririmbyi impamvu batari occupé cyane n'ivyo bintu. Kirabwira n'impamvu bakwiye kuba occupé n'ivyo bintu. Reka mpere ku mpamvu ya mbere. Hello guys, mumeze neza? Je meze neza kabisa. Iyi ni Mazi Media, karibu kandi aho tubayagira ibintu byo bitandukanye. Hari amakuru mukeneye kumenya, hari ibintu byinshi mutazi biko bibanga mu Burundi. Kuba kinema filme, abaririmbyi n'ibindi bigiye bitandukanye tu mu buzima busanzwe muzobironka. Je ndikoresha umwanya, binawe ninde witwe gute? Sa Gikanya vuga cyane. Gikanya muti. Kenshi tuzoba turi kumwe na Gikanya muti, sivyo? Kabisa. Rero ariko no munsi kintu nabateguriye kwanza. Ufite akaduga? Okay. Ikintu nabateguriye no munsi niki? Nshaka ndababwire mu bisanzwe muri igihugu ciza cy'u Burundi muri iki gihe abantu benshi bari bize n'ibintu vy'imiyamamazo twimirije amatora y'abashinga amateka n'abaje n'abakomine abahanuzwa jambo urumva bino nk'ivyo. Hama 2027 azoba amatora yaba kuru b'ibihugu y'umukuru w'igihugu mva gutora umukuru w'igihugu kabisa. 2027 niho amatora azoba. Rero uno munsi hari ibintu mwe mushobora kwibaza ati none ko mbona tubona amafilme abandanya kinwa, imiziki bandanya isohoka, bimeze gute? Mbona ndabibona ku maposta agiye atandukanye, hari aba influencer bamwe barabapostinga ngo abaririmbyi ngo urabona ngo baririmba indirimbo ngo ako ngo igihugu kunuko ya. Ikintu kimwe mu menya ni kimwe, ndabivuga mu mice ibiri. Ndaza kubivuga mu muce wa mbere w'abaririmbyi impamvu batari occupé cyane n'ivyo bintu. Kirabwira n'impamvu bakwiye kuba occupé n'ivyo bintu. Reka mpere ku mpamvu ya mbere. Reka duhere ku baririmbyi abasani ba Fizo, ba Dramati, ba Dabuje, ba Kiriku, ba Rinoji bande babandanye bakora basohora na Satura babandanye basohora indirimbo mu gihe igihugu cyose kiri busy n'ibintu vy'imiyamamazo, ibintu vy'imigambwe, ibintu nk'ivyo. Kimwe cyo mwomenya ibi namoni ya Fleur ego namoni nawe gumasora indirimbo sije. Ikintu kimwe mwomenya ni iki, urabona umuririmbyi ategerezwa kuronka akazi kugira abe busy n'ikintu abariko arakorera, kuko imiziki basohora nta mafaranga ya grave binjiriza. Atari abarimvye bamwe batahuye ibintu vya Spotify na iTunes za Amazon n'izindi baronka amafaranga ku mbuga ngurukana bumenyi, abandi bobo ntibikunda. Amahera YouTube usanga ari ibintu bisanzwe bito cyane. Rero bica byasaba ikirero, bica byasaba amadiri, icyo bita amadiri. Umuririmbyi adakora ibi ataronka ibiteramo amasho, uyo muririmbyi nta kintu kimwe yigira aronka, nta kintu na kimwe kabisa yigira aronka. Usanga kenye niba baririmbyi usanga muhura mu ibarabara ariko agenda n'amaguru, muhura mu ibarabara usanga anagusaba anakwiba, usanga na ba escrow kubera ikintu aronka ibiteramo. Inyungu y'umuririmbyi nuko aronka deal. Ibi bihe rero birasaba yuko aba banyamigambwe borondera cyane aba influencer b'abarundi canke abaririmbyi b'abarundi kugira bakorane baronka amafaranga, ndetse n'aba influencer natwebwe amafaranga dukura kuri YouTube usanga atari amafaranga yotuma ngugura umuduga, ngugura urupangu, umva uguri ibintu bigiye bitandukanye ngubeho neza cyane, ni ya mafaranga bita intica ntikize. Rero
niko kuko rero bisaba yuko aba bantu b'iyi migambwe bakwiye kurondera abaririmbyi bakabahereza amadiri amakontra bagakorana batitaye ngo none ngo nzotsinda oya kuko hatsinda uw'Imana yateguye. Rero niyo mpamvu abaririmbyi rero baca baba bize n'abakinyamasine aho ndi en general cha bize n'ivyabo kugira wewe udashaka ivyabo ubihoze. Urumva bakobandanye ivy'abandi barondera bwa nica ntikize ntibizere wewe ngo bizogenda uko. Reka nabwira impamvu rero yotuma rero ivyo bintu babibamwo uko ego. Reka nabwira impamvu rero yotuma ivyo bintu babibamwo rero kandi ca duheza sinshaka kubarambira kubabwira ibintu bitaja ntibize. Impamvu ya mbere yotuma babijamo ivyo bintu nuko umuririmbyi cyangwa umukinnyi wa sinema arakenera hari ibintu akenera muri leta ku gihugu hari ibintu bimwe igihugu nk'amaviza ibintu vy'amaviza aronse nka dire hanu kanaka mu gihugu vya Buraya kubura visa kugira nte igihugu kibigiyemo bica bikunda faster. Ibi bintu abarimvyi baciye ubwenge barakwiye kubikora bataravye ngo ibi bintu ngo bampaye amahera bagizene kuko first ikomeze ntushaka gukora umuziki ukenye. Ntushaka gukora umuziki ukenye tuza kwikomeza kugira ushike ku cyo wifuza bitakuvunye. Okay. Rondera amafaranga ubeho neza uvuga ati jewe ni fresh iyi muziki ndayikora ni message ngomba gutanga ndaza aho ndodora ndaza uko ngenda bigenza. Ariko menya ko n'igihugu uri umwene gihugu ko murimvyi n'umwene gihugu ntabwo umunye politique n'umwene gihugu. Rero impamvu akwiye kubikora kubibamwo nk'ubu dufata umuririmbyi akiha pene for free akavugira nk'umugambwe SNDD canke iprona canke FNE SNL canke za de abashinga amateka kabashigikira kuko umushinga amateka nubwo atokurondera ariko waramushigikiye agatsinda ejo azokurondera mu icare akubwira ati ufite ikibazo nyabakinda kwere urumva ushaka no kudodora akagufasha. Rero niyo mpamvu bakwiye kubibamwe ivyo bintu kubera birakwiye. Iyo ni muri yanzira iyo ni point ya kabiri. Ya mbere bateza kurondera amafaranga kuri atabiteramo baronka canke ikine barondera amafaranga iki ya kabiri nayo bateza kubibamwe kubera ya maukazi barondera ku gihugu utigeze ugaragaza patriotisme muri wewe ntibikunda yuko igihugu ugishikira. Ego ndaje ego rero reka nshimira abantahuye muri zufaso zibiri nkebura n'abaririmbyi ivyo bintu bikunda bakabibamwe bataravye ngo ntibandondeye ntibangizene kuko igihugu ni nk'umuvyeyi umuvyeyi aguhereza bivanye n'ishaka rya office. No singoma umuvyeyi amaze aguhembe edahera umuvyeyi ntahemba umwana we yereka ishaka n'urukundo afite ku muvyeyi. Kandi abashimire cyane dukure mu kiganiro gikurikira murakoze cyane.